icyubahiro. Haleluya. Tugiye usangira amajambo magufi mugabo ashaka kutuganiriza afise icyo afatanye na kuno kwezi turimwo. Turagenda hariya mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu nk'ubwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu nk'ubwanditswe na Matayo, igice cya 26 turahera kuri 38 kuri na gatandatu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amajambo twe kuganira atubwira ngo ni isengesho rinesha intambara ya Satani. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Isengesho rinesha intambara yande ya Satani. Une prière qui vainc le diable. Matayo 26 uhereye 38 gushika kuri 46. Atubwira ngo maze Yesu ashikana nabo ahitwa Gethsemane. Abwira abigishwa biwe ati bamuricaye hano mbanze nje hajya gusenga. Imana ihabwe icyubahiro. Ajana Petero na bene Zebedayo bompi atangura kubabara no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati umutima wanje uri nakabonge kagomba kunyica, bamuragumye aha mubane nanje maso. 39. Yunguruza imbere gatoya arubama arasenga ati data asangwa vyoshoboka iki gikombe nikindengane, ariko ntibibe uko jewe ngomba yamara bibe uko wewe ugomba. Isengesho ryiza cyane gose. 40. Agaruka kubigishwa asanga basinziriye, abaza Petero atugo ni murushe mubana maso nanje ni saha imwe. Nena rimwe nimube maso musenge ntimuje mu mosha mabi. Umutima ni ukunze ariko umubiri ufise intege nke. Nena kabiri yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati data asangwa bidashoboka yuko igikindengana shit nkinywereye ko nibibe nk'ukugomba. Imana ihabwe icyubahiro. Yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo yararemerewe. Na 4 yongera kubasigaho aragenda asega ubwa gatatu avuga amajambo amwe n'ayambere. Na 5 maze agaruka kubigishwa arababarira ati nimwisinzirire itiro ryemewe noneho nimuruhuke. Igihe kirashitse umwana w'umuntu ashize mu maboko y'abanyavyaha. Ni na 6 nimuvyuke tugende ehunguze ari hafi. Tugende kumutegera muyani majambo. Nimuvyuke tugende ehunguze ari hafi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Mu buzima bwacu amwe mu mazina Imana twita ni menshi, mugo harani bitwita ngo turabasoda ba Kristo Yesu. Bisigura ngo turabasoda kandi nta gisoda na kimwe kigira gitegura kunesha kirete cyaha giturire. Naye buni gisoda gitonze urugamba kya kigomba kunesha. Nimba turabasoda rero twandikiwe kunesha, kandi iyo tunesha isengesho. Imana ihabwe icyubahiro. Iyi ndi mumvise igiye kuza ni ndi yo guterama, kandi umuntu aterama ateramisha ibigwanisho. Nico tuminondwi twiteze umugisha dasanzwe mu buryo bw'impemu. Imana ihabwe icyubahiro. Ndabwiye umuntu wese ntaza ifate nk'ibisanzwe. Inondwi ni ndi yo guterama, duteramira ivyacu bitandukanye mu gihugu mwishengero mu buzima bwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko ndibaza ikibazo vyagenze gute ngo Adamu na Eva bave ku Mana kandi bakundana urukundo rwagera kuri rya rugezo? Vyagenze gute ngo abahawe igiti cyo itongo bahabwa n'ibiti, bahabwa igikorwa cyo gukora mu itongo, ariko mu kanya gato bakava kuri ya Mana? Cyo kibazo sinzi ko gifitiye inyishu. Mbega badushye ko gatoya hariya mu cete cya 2 cy'Abikorinto ice cya 11:3-5 turobe mbega aya makenga Paulo afitishe y'Ikorinto yobava hehe? Avuga ngo ariko niyumvira canke ndiyubara yuko yanzoka yahendesheje Eva ukwiyerebeka kwayo, kumbura ivyumviro vyanyu namwe Bakorinto vyokoshwa mugaca mureka kugororoka nukwera mu vya Kristo. Arafisa amakenga n'abazi bakijijwe, n'abazi bitera hejuru, n'abazi bibara ahantu mwishengero ati nuko Eva yahenzwe na yanzoka ega namwe yashobora gushika.
kane, kuko iyo hagize uza iwanyu akababarira Yesu wundi tutababariye, canke iyo mwakiriye iyindi mwe mutakiriye, canke ubundi butumwa mutemeye, we muramwihanganira neza. Bigenda gute mwe muzi ko je Paulo ndi ntumwa y'ukuri, nashikije Yesu w'ukuri n'ubutumwa bw'ukuri, mukambye ukamenga ntimunyihanganira, ariko wa wundi aje ari mubi mukamwihanganira. Mushobora kuba mwarahenze nk'uko inzoga yahenze Eva. Uko nibwira yuko izo ntumwa zihambaye cyane ataco zindusha na gatoya. Vyagenze gute ngo babe bazi neza ukomeye ko ari Paulo yazanye umushinge wa Kristo Yesu kawushiraho neza, ariko mu kanya gatoya havuye abantu buntu bigeze kuba baririmba bakora ikwa vy'Imana, abakozi b'Imana batandukanye bigashika bagahindukiza umutima ku bantu b'ibinyoma. Nuko bishika intambara ikagwanywa nabi, kandi umuntu agwanye nabi araneshwa naho Imana imukunda. Ivyo ndivyibaza nki mbega bigenda gute ngo ayo makenga asigurike? Mbega nta wahevye ko c'Imana ari hano yibwiye ngo biragoye, ni kure hariya kw'ishengero baravugana nabi, hari rusaku, ariko inyishu ikaba kubiheba? Mbega ni Imana yakuganirije cyane Satani yakuganirije? Intambara soko bagwanywe nabi. Vyagenze gute ngo ube utakibabara iyo ubeshe? Utari munsi we mvuze, ndavuze uwo vyashikiye muri twebwe. Bigenda gute umuntu aba atakibabara iyo abeshe? Canke yasuzuguye umuntu ntiyagira agatima gatera? Bigenda gute? Mbega biragenda gute iyo umuntu atavyizigira gifise muri we? Biba vyagiye kandi yarigeze kuba bifise. Mbega bigenza gute ngo umubabaruze umara umuntu mu kwezi kumwe, imezi abiri, umwaka wose, y'umumenga mutima hatewe icumu? Nuko hari imyami Satani yarashabera, kandi bamwe ateka barashingura ngo basubize hanze, basubire mu buzima bw'intsinzi muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe ko ino ndwi ije azohari inzu yo guteragira kandi yo kurandagura ibitava ku Mana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu rero aratubera akaroro keza cyane gose. Muri no butumwa dusomye mu gihe ca 26 mu butumwa bwiza bwa Matayo, nawe ni hageze ahantu aba yamaze imyaka itari mike yarabaye ko yari karakwiza imyaka 33 n'amezi arenga ko, yagaragara mu majambo yavuze yuko ari umuntu azi cyamuzanye. Uravye ingene yavuga n'ivy'urupfu rwiwe, uko ingene yasigura icyamuzanye, warabona ko uwo muntu by'ukuri atagukekenya na kumwe kumurimo. Mugabo hageze muri kino gice, mbona umwana w'abantu ari ukitso Yesu nawe nagira ahantu agwaye intambara gusa higwanye neza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Abwira intumwa terega, numva umubabaro ndenze, mbere ugomba kunyica, ariko rero ngenda baha inzira yo tuma namwe mudategwa nko natewe, ni musenge muwe maso, ntimuje mu mosha mabi nkuko Eva na Adamu batewe na mosha mabi, nkuko n'abikorinto n'abandi bose bategwa na mosha mabi na Satani. Bisigura ngo inzira yo kurinda ibigeragezo, inzira yo kunesha mosha mabi ni isengesho. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma bene data, nimba ari akaga hano ku isi si kubura igitoro, akaga hano ku isi ni kudasenga burya. Imana ihabwe icyubahiro. Ingurane za hano ku isi yo zishitse n'imiryango ibihenebereye, iba amaserira, amadepartema, ibihugu, amashengero, iyo habuze gusenga umenye abo bantu nta ndwi basigaje. Bazoba bagendagenda ku isi mbwa imitima yawo yarabunzwe kubera iki? Habuze isengesho. Uyu ntiyagiye avuga ati none ndabizi vraiment narabimenyereye narabiteguwemwo hageze kumfa, nawe ni yarumvise akabonge kamuteye. Ndakunda ingene Imana itigera ivuga ko hari ingabire yo gusenga. Kugira ntiyagira bacavuga ngo je nta ingabire intaye mfise, ni bana kandi basenge ni bafise umuhamagaro wavyo n'ingabire yavyo. Nta ngabire yo gusenga ihaba. Imana ihabwe icyubahiro. Bishira ngo bose ntiyavuze ngo Petero wewe ni ubitahura cyane genda usenge, ati ni musenge ntimuge umosha mabi, uko ndondera niko namwe abarondera, uko ntagira umukunzi numwe hano kwisi Satani ni umwononye, yaje kwiba, kwica no gutikiza, birakamuherana bimushirane abera nibazi kenyera zikaguma. Imana ihabwe icyubahiro. Ubuzima bwacu iyo umuntu adataye ko ari mu ntambara akaja agenda hana kidibamira, ukamenya Satani mu partenaire bilateral barahuje ubucuti, abafite ikibazo arakurutsa kandi nta muhagira. Nimba yasanze umuntu wa mbere yabayeho mu itongo rya Edeni akamutera, birangora kwizera ko nawe atogutera nimba atamaze no gutera. Nico gituma vyiza intambara itegurwa mu mahoro, niko bavuga babimenyereye. Tangura gutegura ibigwanisha muri wewe,
tangura gutegura imigwanisha byose by'iwawe bitegure neza, ariko kandi witegure kuzoshinga nawe icumu ry'ubugabe mu burere bwose Satani yagera gutwara. Nditeze ngo neza kwigisha uzamaze kubona ahantu nawe wogenda kurandura ibyashinzwe n'umugwanizi, hamushinga uteragira iva ku mutima w'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Igihe kimwe Paulo rafashe ishengero ry'Ikorinto nabwira atega naho umuntu turi abantu, turi abantu iyo tugwana. Iyo tugwana ngo tuye ngo tugwanisha ngo bigwanisha ngo by'impwemu, ngo kandi ngo biba ibikomeye gose ngo bihawe niyo Mana bwawe tugwaniramwo. Uyumvire ngo turashobora ngo gushingura karimbi tukigiza kuri vyumvirwa byose tukabigomorera Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma bene data nta bintu bindi bisabwa, nta mashure, nta mafaranga, sinamagara meza tumusenga, hasenga impwemu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu rero aravuga ati harageze, mugabo nawe hageze umutima wanje nawone uri kuragera ahantu menga biko birangura naje naho ndi umwana w'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Niwe kararo keza. Niyavuze ngo amajona naraye muri vera kwiye Satani nawe agenda kenye ngana ndonka. Niyavuze ngo jewe wikorana agendagira abaho nagaburiye ni benshi antuka nawe nimba yubahuka naze ndamwereka. Yavuze ati umviriza niyo nabigira kamenyere arandosa nta gufyina. Yagiye gusenga. Icyo zingahe? 3. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Erega intambara nyinshi ntituzigwana mu buryo bugaragara kandi nka zose d'ailleurs. Ariko nagenda ahubwire nama nabwiye Imana mu gihe jewe uziko jewe nkifugu ikirundo kacumva kagico niyumviye nkatora ko niyumviye kuri Bibiliya, kagiya nico nibutse ko ari cyo maze kubona ku Mana, kagiya nico mbonye Imana ivuga kuri Satani cyane avuga ko byamunaniye. Numumenga je suis l'armée la plus puissante du monde. Numumenga nanjye ndahambaye apara ko sumba umuntu, nuko nzi ko iyo mvuze Satani nawe ni mugora, nuko nzi ko ashobora gutera akavurugaye ni kavurudaye akavurumayi. Okay, ntacyo mwacyumvise. Ndazi ko ashobora gutera akavurugayo mu kuzimu. Ndashobora kuba gatovyi kavyonzi mu kuzimu kubera amajambo yanje afatanye n'ijambo ry'Imana ryo muri Kristo Yesu. Tuteza kuba abantu bakorogana mu isi y'impemu. Imana ihabwe icyubahiro. Ku buryo iyo wabonye ukijijwe cyangwa wabonye ukoranyije abajyanga ati uyu mugabo hari imitobe turategura mugabo kandi ahava bitoba. Kera muri basket ari abantu babwira ngo irego umuntu yatoye umupira baca bamuca mu ruhuka. Kubagira ati nta kibazo. Apfa kuwutora acagira marche niyo ateye ano iri heriya yitera hariya. None ruhuke gamaye ko murahezagirika. Harabakizwa kubera ubwoba bwabo no kuba barishika impande ya Satani bakadeboza rezarme bakashiribwa sho hasi agati ni musenge nta kibazo ntimungora mwegwe samakani hiki gusa. Kirazira kwabera batera amahoro mu isi. Bayatera mu isi aha mu isi bagatera amahoro imiryango no mu ntwaro, mugabo mu isi y'impwemu batera akavurugayo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu atubira karokeza gati jewe numva umutima uri kurantwara, numenga undikora twagwa n'umubabaro kandi nagendera mu mubabaro ndashobora gusanga nkoze ubugombe bwanje. Nuko rero ibanga ryanje ni ryarindi, bya bitondo byanje sindavyibagira, ya majoro yanje sindayibagira, ya mavi yanje ari mutahe wabera sindawibagira. Imana ihabwe icyubahiro. Agira ati ewe mushaka kuba mwifitiye ibyanyu muse mu agenda zanyu mugangenda bahakabanga mutakoreye ko murarotwa. Nende babaze ko hari ku mugoroba bijya tiro ba Petero bari kuye he sa kuburyo biri yavuze ngo amaso yawe yararemerewe, umuzigo utwarirwa mu maso ahinga utwarirwa ngaha ku mutwe. Bijya tiro ryavuye he? Nta hari namwe muri Bibiliya intumwa zasinziriye nta bavuga. Na wa musi Petero aratacha afashe Yesu ntiyamusanganye itiro. Ariko hageze ko Yesu abambwa itiro cyariza rigwiriye cyane. Nuko hari hageze umwanya Satani yanka. Abakizo besha bavuze umwanya Satani yanka ngo ni kurya, ariko umwanya Satani yanka ni gihe hageze gusenga. Nico gituma naho beshi mutabitubwira handaza amarandevu yo kurya yarabonetse muri kwezi kw'icumi. Abantu batabara bandika message barabandikiye.
abantu batarabakumbura barabakumbuye. Kubera iki? Satani arondera ahantu vyoca kugira ngo agushire mu ibindi vyumviro bituma udasenga, ino programme ntujane nayo. Kubera iki umuntu afashe jeune priere inzara yaho riza saa 4 yo mu gatondo ishiza 11:30 z'agatondo. Iyo programmation ibera hehe? Kubera iki njya zitahora zimote ziryoshe ziryoha igihe uri muri jeune priere. Nuko Satani araza hafyonda kugira ngo gukoreko. Mugabe yagusanganye ivyumviro vyo kubandanya agatire kare. Hari uwera wo mu Kigobe yantahuye ko jewe ndi faible. Yantahuye amayeri yanje reka ndamureke ngenda handi bigikunda. Imana ihabwe cyubahiro. Ese twoba ugwaruka canke urunganwe rw'abantu bazi gupfukamira Imana, rw'abantu bazi kumanika ibiganza vyera, rw'abantu bazi gutakamba, rw'abantu bazi gutera imyami mw'isi y'impwembu, bakirukana abadayimoni, bakirukana za karande, bakirukana ivyumviro bibi, bakirukana ingeso zabo, tukabugwaruka gwejejwe ruzi kugwana mw'isi y'impwembu kandi runesha mw'izina rya Yesu. Satani yova mu kiba kagenda mwindi kaje ngahamwe sagara ca Bujumbura ati hariya ahantu haragoye hari imyampi. Imana ihabwe cyubahiro. Yesu aravuga ati akabonge karanyishe umutima ugomba kuncamwo, ariko singengere kurondera umupsikologe, singengere kuryama, singengere muri sport, singengere muri sona. Beshi baruhukira muri sona. Ngirengende hehe? Ku musozi. Yagiye kwikora mu vumvuri, agiye ku musozi, yagiye kurondera Imana bwayo arikiza akabonge. Imana ihabwe cyubahiro. Nico gituma ndiko ndaba ingene Yesu yabaye muri bino bihe by'intambara akoresha amasengesho anesha. Hari ibintu bibiri nkura mwisenge byaranze isengesho rya Yesu vyerekana ngo natwe tubikoreye ko turashobora natwe kunesha nko Yesu yanesheje muri bino bihe twita ko menga biragoye. Imana ihabwe cyubahiro. Nimba Adamu na Eva baraneshejwe, abakorino bakaneshwa, simaka nawe uneshwe uko wewe ngo vyabaye ugira bikubera isomo. Uko ngo ibyabaye mu isaro rya kera byose kwagira ngo tuvyigire ko natwe ntidukora amakosa nk'ayabandi bakoze. Imana ihabwe cyubahiro. Ku 39:42 hari isengesho Yesu yakoze nkura mu ibintu bikomeye. Yavuze ngo 39 yunguruza imbere gatoya arubama, myari majambo arafukama, arasenga ati data, asangwa vyoshoboka ayita data, iki gikombe kindengane ariko ntibe nkuko jewe ngomba, yamabe uko wewe ugomba. 42 agaruka kubigishwa yongera kugenda ubwa kabiri. 42 yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati data, asangwa bidashoboka yuko igikombe kindengana shiti nkinywereyeko nibe nkuko ugomba. Imana ihabwe cyubahiro. Iri sengesho uribonye riragaragara ngo ngene Yesu yirekura imbere y'Imana naho yarafise umubabaro. Ikosa ryama rishikira bera ku buryo basanga bagere no makosa ni kwifasha umubabaro. Kwifasha umubabaro ni kudasukira Imana ibikubabaje. Kwifasha umubabaro ni kutarekurira Imana ukuri kuriyumva, bikakurundana bigacika umusazi wubatswe, bikava mu nyuma bikaguha ingwara zo mu bwenge no mu marangamutima, ugasanga n'abantu sigaye batinya kubera umusozi wawe ni wawurekuriye Imana. Yesu ntiyavuze ngo reka ndi mu cyaha, ndi muri désobéissance, bino ndiko ndumva Imana ntikabibone. Yagiye uko ameze, yarirekuriye imbere y'Imana. Burya Imana yacu irakunda umuntu azi uko ameze, akaza kisuka imbere ati numva umenga hari ibyo ngomba kubamwe, mugabo umenga hari n'ibindi baza banze kumbarira kera, hari ubugombe bwanje n'ubugombe bwawe, ariko kandi bindengare bwo kandi buseye ko hari ivyawe bisumba ivyanje. Kwirekurira imbere y'Imana. Isengesho rya Yesu ryaranze no kwirekurira imbere y'Imana. Il s'est librement exprimé devant son Dieu. Imana yacu irafise urukundo ifise rutagenda rurahindagurika kubera kamere kayo atari umuntu. Nico gituma irakira abantu bose n'abanyamanyanga ikabakira ikabumviriza. Nibashikira mu manyanga mugabo barashobora kuza bagasuka amajojo ikabumva. Nico gituma tutashobora kumenya uzokwishurwa n'utazokwishurwa. Imana ikora uko ishatse. Yesu igihe yose yumvise ko umubabaro ugiye kumurenga, ntiyaca gwatereka mbanze ninyegeze nzoza ni nakomera, avuga ati uwunkiza n'ujya nyene yandungise gukora igikorwa. Yahigiye ko arayirekurira. Imana ihabwe cyubahiro. Igihe kimwe
Imana irabona ingene abiseri bagiye mu bigomana bitandukanye. Irabwira ati basi je ntabaramuze kuri jewe. Basi musige ibintu byanyu ingene ari bizima. Bari yagiye kugira imana zibajwe, imana zibibazano, izibumbano. Imana irivugisha Yesaya mu gice cya 41 irabwira ati ntabare muze muzane imvo zanyu muzibare basi. Kibi kiganiro gisanzwe. Mumbwire basi zo mana zanyu kazoza kazavuze kakaba. Muzizana zikora ibitangaza nanje nemezwe njoregwe. Niko Imana yabwira Yesaya ngo babwire. Nibaze nego nivyo umwabaro banteye kuba bagiye mu mana zitari zo ndawufise. Mugabo ndagomba baze. Bamzana izo mana zabo bazikora ibitangaza ndakibone. Zivuye kazoza gashike ndakemere. Irafise kwa mitumira umwana w'umuntu mu bihe byose. Intambara uzonesha ni intambara utazokwitarukana niyo mana, abo uzogena imbere y'Imana uko nyene ukumva kugiye kwa papa ku mana yawe ikakwakira. Nibwo gukosora ntigukosoye nk'igomba kukwikurako ikosoye nk'umwana wayo. Imana ihabwe cyubahiro. Haleluya. Kimwe mu bintu Satani akunda guhemba abantu bakoze cyangiki. Ubumenga ntibabereye. Bacabarongwa n'amaranga mutima yabo. Ati ndagusavye singwa ko bingyajya. Nzosura mu ishengero ry'Imana haheze ukwezi byampezemo. Rindira. Ahubwo izoca bibandanya kuko haya karyo umugwanzi kubana yagutera. Ingo naho warayusambaye gusa ntuze gusigura ngo ntaco. Mugabo uze abakozi Imana gufashe bakubuhura impemi kuveko mu izina rya Yesu. Ariko ntibibwire ngo nzogaka muri MINEVAM ngo haheze umwaka. Ngo je singomba kubingyajya ahubwo gire utahura Imana kutariko. Ega nta muntu ashobora kugenda kwa muganga. Nta muntu ashobora gukira atagiye kwa muganga. Niyo byoshika abari ingwara zisanzwe na ingwara y'ukuri yaguteye urakenera umuti n'umuganga akubwira ati ingwara ni umuti n'uyu bawufata uku. Imana ihabwe cyubahiro. Yesu araza imbere y'Imana mwiso ntyo kwire kuri imbere y'Imana ariko ingene yumva ega je n'ubumenga hari ibigomba kuzamwo bitandukanye n'ivyo jewe wari warambariye. Ega na jewe je suis doté d'une volonté ndabisi icyo nshaka ariko rero ndazi ko bigoye ko umwana w'umuntu ahitamwe ivyiwawe ariko ivyo nyene ugomba nivyo nshaka naho ivyanje arivyo vyonyohera by'umuntu biraryoha mugabo nta maherezo bizana meza. Imana ihabwe cyubahiro. Arabwa atakabo kagomba kunyica. Ari sincere devant son Dieu. Ari yire kuri imbere y'Imana. Naje kwisigura abantu bagenda imbere yisigura ati nka bawundi wa mufarisa ati ndagushima yuko man muhinda gushima ko sindatandukanye n'uriya muntu prema. Hariya muri kwe ujya mu ndaza kwa kugora cyane. Yari yirekuye aratahura umutima w'Imana aratahura uko ari umuntu aho bishobora kumugora agahitamo ivy'Imana idashaka. Imana ihabwe cyubahiro. Haleluya. Iyo umuntu yirekuye imbere y'Imana niho ubucuti bukura. Niyo ubucuti bukura niho n'Imana igeze igakora naho ko nikikoze. Yesaya mu munsi ngo Uziya yari se wabo w'umwami amaze gutanga amaze gupfa ava muri comfort atarakubona Imana ati jewe nta kintu uvuga jewe mandanduye. Ntiyaravye imisa amaze avugisha bigimwe bigacamwe ati Imana je ndanduye singomba kukubesha ndanduye. Imana yimaze kubona la sincérité imaze kubona ingene avuze ukuri ntiyihanganye yanike ku marayika azana ikarashira ku munwa iramubohora ku munwa wiwe. Imana ihabwe cyubahiro. Imana yacu iranka ubujyajya. Ariko ntigakirungika nta narimwe nigera mbona yarungise umuntu yaje ameze uko ameze ngo irekure imbere yayo. Turashobora kutegwa mbega nta nyota zivyuka mu bagabo ngaha ukumva umega ugiye muri alimentation ukuraba ntuzeye Heineken yabize yasho muri frigo ukumva hari amashapitire yakera wibutse ukumva hari ibintu kugendeye aho gupfuka mutimana ndakwinginze natewe. Bivuga ko nyegene uvyumva ati Imana uko numva hari ibintu biko biraza muri jewe. Natewe. Yari yirekuye imbere y'Imana. Aravuga uko yiyumva. Aravuga n'ubwoko bikora mutera. Mana nuvumenga ditante. Nuvumenga ndiko ntwagwa aho udashaka. Ariko wowe Mana hawo hankura. Imana ihabwe cyubahiro. Imana ihabwe cyubahiro. Il fait honneur à la volonté parfaite de Dieu. Arubasha Imana ivuga ku bugombe bwayo. Nimba hari imyampi Satani nawe aratswa akamererwa nabi. Igihe umuntu aserutse imbere y'Imana avuga iki Imana ishaka ku buzima bwiwe. Satani ngomba kwinzigo ariko subugabane wanje. Ungomba ko kubesha ariko sumugabane wanje. Iyo mvuga Imana irayumvikana kwa marayika bakaza bakayiterura bakaduga imbere yayo ikamotegwa neza ati hari umuntu asenga neza. Abadayimoni bakayitwara kwa Satani mukuru ati mviriza baraturashe turaheze.
ni raporo zibiri yo mu kuzimu niyo mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Yarirekuye arasenga Imana kuko yumva ko Imana itari kiramucira urubanza, yumva ko Imana ikiramwakira, kandi yaraza ahantu agwaye ati numenga niko ngomba gukora ibidahwanye na wewe, ariko ibyo nyene nivyo ngomba ko biba. Imana ihabwa icyubahiro. Ubuzima bwawe intambara uzonesha sizokwifasha, nizogenda imbere y'Imana ko Imana, erega abagenzi barampenze, ego umukoresha wanje yarampenze, ego umugore wanje yantaye mu ikosa, ego umugabo wanje yantaye mu ikosa, ego urungano rwanje nakuriyemwo rutahura kuno umugabo nsantari kwijambo ry'Imana rivuga, naratewe Imana mfashiriza hano. Bisigura ngo banze umenye uburyo Satani karagutera. Ntushobora kunesha intambara utamenye iyo ariyo. Uca urasuhusha. Ntushobora kunesha Satani utamenye imikenyero yiwe, uca urasa nabi cyangwa ukenda kubigwanishwa. Nimba kumenye ubwoko watewemwo, hamugenda imbere y'Imana ushirika Imana cya kibazo urimo, uzi neza uburyo ujya kugwana. Hari umuntu muri we ikintu cyitwa inzigo kitagera kiramuzamwe, Imana imuhezagira. Ariko nyene ugasanga itwa kubesha nawe abifata ko ari bisanzwe, cyo guherana ni bisanzwe. Ni mpaka umuntu wese amenya ahantu yagize nte yaterewe, hama tubishikane imbere y'Imana ati Imana nkuko Yesu avuga ati ndanduye Imana, ega mfise ikibazo jewe mbeshe, umutima ntusimba umenga nkozi ubugombe bwawe Imana, ndafise ikibazo kandi umenga na papa niko yarameze. Twivuze ku Mana yacu neza, dushike kwa muganga mukari we Yesu twivuze neza. Iyo umuganga umuhenze sinumva ngo araguhenda, ariko nawe ndacabura icyo afata cyakwandikira umutima bwawe usanga siwo. Ishikana imbere y'Imana, ubanze ugende wisuzumije mu ijambo ry'Imana. Yesu cyamutumye yumva ko ari karategwa, nuko yumva ari kwaza ukundi gushaka gutandukanye no kwamukuye mu ijuru. Raba wisuzume nawe imbere y'Imana, urinde utegwahe, raba ivi wanyu, raba iva mu bagenzi bawe, raba ibyo uhitiyemwo, raba ibikuranga, raba ingeso zawe, hama wivuze ku Mana uyirekurire. Ni gucira urubanza ariko iraguha umuti, iragukiza mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ubuzima bwacu intambara tuzonesha nuko tuzoyinesha ari uko twataye ubwoko bwayo, kandi tukayigwanya twisunze ubwobe bw'Imana muciye mu isengesho. Tahura ibigutera, tahura icyo Imana ivuga, hama wiseruke imbere y'Imana nk'umwana yisutse imbere y'ibirenge bya se, hama usenge. Imana yakirakiza icyaha. Imana irakiza ubwoko bw'akaga byose Satani ngenda yadutera. Gishobora kuba atari icyaha, ariko watewe na découragement, warabivuyemwo. Ntugifise umuriro w'ikuba cy'Imana, ntubise umuriro wabera, ntugiharira, ntukumva umenga usengera ishengero. Hari ibintu byagiye birakuvamo, ariko ugiye kuraba hari umuryango byinjiranye. Hari umuryango byinjiranye. Ni watora ivyaguteye nawe bitobari ivyaha, ugatora ivyo wibwe na Satani, ukabishira ku rupapuro, ugaseruka imbere y'Imana. Ndazi nondwi uzoyinjiramwo uri fise amajambo ari clair imbere y'Imana, utisubiramwo, udicurondera, kandi Imana yacu ndazi kizogenda yishura kimwe kimwe ku buzima bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Ugira umwimenyezo kurondera kumenya ubundi wateza kuburiko ubayeho gute. Uravye kubayeho nuko Imana yagushaka niko bimeze. Wumva ko Imana ubuzima bwawe gendera vivura igashikira uko ubayeho, ujya gusanga bimwe ari byo ibindi atari byo. Ivyo atari byo uvyandike, uvyinjirane mu ndu yejo. Ndazi ko Imana izokora ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Tuba bagwanyi bagwana mu izina ry'Uhoraho. Duterero kandi Diable, dutere ikambi y'umugwanezi, dutere abanyakuzimu, dutere abadayimoni, dutere za karande, dutere ibyaha bitandukanye, dutere ibyo Satani agiye atwiba mu mitima yacu. Imana yacu izotugwanira kandi ndazi ko tuzonesha mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Intambara uzonesha rero nuko uzobanza kuyimenya ati natewe hano, kandi izo ntambara uzonesha nuko uzoca umenya ngo ngomba kwisuka imbere y'Imana yanje, ariko kandi ni mu isengesho, ntibwakira kuvyumvira cyangwa kuvyandika, ariko nditeguye gutonda urugamba. Imana ihabwe icyubahiro. Icya kabiri ndagisaka umurongo wa 45 muri ico gice nyene, batubwira ngo yageze igihe ababagishwa azinshuro zitatu basanga basinziriye, agitiri musenge ntimuje umosha mabi, bagomba basinzira, ariko wewe yari karateye imbere mu ntambara yo kunesha.
acarahindukira kuri 45 ababwira ngo maze agaruka kubigisha arabwira ati nimwisinzirire noneho muruhuke igihe kirashitse. Ijambo igihe ntandi hantu rivugwa muri icyo gice. Avuga ati hageze. Menya majambo muri we kubera gusenga yemeje umutima n'igihe. Si nkuru nshasha ubundi yarasanzwe abizi ko ari cyo gihe. Mugabo kubivuga no kuvyatura bisubira ngo yakiriye muri we ko ari cyo gihe. Imana ihabwa icyubahiro. Ni muruhuke rero. Igihe kirashitse umwana wo murashizwe mu maboko y'abanyabyaha. Ine na gatandatu bacavuga ngo ehunguze ari hafi nimuze tugene. Menya majambo je vais aller à sa rencontre. Ngenja guhura na equipe adverse. Ngenja umukino undondera ngenda mwishikane uko ibinyene aje kundonderera ko nivy'Imana yahamagariye isaha yageze. Imana ihabwa icyubahiro. Isengesho ryo kunesha bwa kabiri ni isengesho ryo gufatira ingingo mu bwiza bw'Imana. Hari abantu basenga badafata ingingo. Burya l'être humain, umuntu kiremwa muntu ni kiremwa cyaremanywe gufata ingingo. Abantu benshi turashobora gusenga tukavuga ivy'Imana ibintu bikora dutera ariko tuba tugomba ko Imana igwa intambara zose. Biragoye ko nimuvuga nabi vy'ukuri Imana zaza gufata ngo ishire spadra ku munwa. Biragoye ko nimbuherana nimba ubesha nimba unywa kayoga umunsi umwe Imana izoza hamwe ifashe kazumva ubushoze mu kiganza. Oyaye igomba gukora no gushaka kwawe. Nous sommes des êtres dotés d'une volonté. Turi vyaremwe bifise ugushaka no guhitamwo. Nico gituma avuga neza kabivuga ati umviriza goma mwisinzire jengeze ahantu umva ndavyakiye umutima wanje isaha yageze. Sinzira uwunguza ari hafi ngo tugende tumusange hari yefu. Amfate kuko isaha ni inyene. Il a déjà décidé. Yamaze gufata ingingo. Hari ibintu udashobora kuvamwo udahagurutse wewe nyene. Hari ibintu udashobora kwa musengera ngo mufate 21 wisonzesheje cyangwa 40 ya Yesu udafashe ingingo Imana izagufata ingingo mu gishingo cawe. Irakubwira amajambo ikakubwira amajambo kugushigikira kandi aruze muri Bibiliya ariko kubera utari gikoko igomba uhaguruke nawe iguherekeze. Imana ihabwe icyubahiro. Urahagufata ingingo. Yesu rero muri we yarafashe ingingo kandi yayifatiye ngwiza bw'Imana. Azabwira abasinzira ati goma musinzire mugabo musinzire muza tugenda kuko ivyo nyene Imana yagomba gukora mu mwanya singarukira kuvyemera gusa ndagomba ngenda ngaragaze yuko ndabishaka. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Gufata ingingo ni kintu gikomeye. Aburahamu asanze abateye baroti babatwaye bakatwara mukiya bagatwara abagore batwara inka n'ibikoko byose yaravuze ati ndagiye kubahamvya ndabasanga iyo bageze ndazi ko Imana iza kubana nanje mugabo si Imana yasenga ngo bahave banyigarukanira ngaha ndabasanga hari Imana yaje kubana nanje ku rugambe epfo. Yoshafati amaze gusenga yisonzeje n'ubwoko bwiwe Isirayeli Imana ikabwira ati intambara si yanyu vraiment nimutekane gusa muze mutonde urugamba. Yaratondeje urugamba ashira imbere korale kuko tavuze ngo Imana yamaze kutubwira ko intambara twayinesheje cyamujyagera mu gyame yajyaga ntaco bazobagira avuze ati tonde urugamba gusa imbere ndayishira korale ivyo ndabikora mu karuhuko. Muze murabe ikintu Satani yiba abantu bari mu caha abiba guhitamwo. Abiba kuvuga ati nukuri biragoye Imana yanje niyo yobimenye sinzi uburyo izobikora mugabo ibintu biragoye ega naramenyeye mukozi w'Imana niko mbayeho ndarindiye uburyo Imana izobikora ariko ndayizigira Imana izobikora. Kuyizigira si bibi mugabo kandi umenye ko ivyo bisaba ingingo ukavamwo ikaguherekeza. Yesu yamaze kwakira ubwami bw'Imana umutima wiwe yaciye afata ingingo kandi iyo ngingo ubona ko yayifatiye mu kwizigira Imana ko Imana iri kumwe nawe. Iyumvira umuntu by'ukuri agati undondereye katuma ngira ubwoba namuneje mu gusenga kandi wose ngomba ngo ace aho nciye ngenda mwisangira yari arumva ko ibintu biraba bitagarukira ngaho kwizigira Imana. Babi bitubwira ngo Aburahamu Imana yamwatse umwana w'umuhungu yarindiye imyaka 24 n'amezi. Iyo Mana isubira kumumwaka ngo aramutanga
ngo yari yizigiye ko iyo Mana yamuhaye yokongera kumumusubiza. Nico tuma yafashe iminsi 3 agenda arenga ku musozi ane ku wundi agiye, kandi agiye gukora ikintu kibabaje, mugabo yizigiye nk'Imana ko iyo Mana nyine yamuhaye uwo mwana imundije imyaka 24 izonamumusubiza. Kwizigira Imana mu bihe tudatahura, mugabo kandi biba bitoroshe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Harakenewe ingingo mu buzima bwawe. Rondera ibintu ujya gusanga menga bimaze igihe kirekire, hari igihe byabuze ingingo. Ibintu byinshi bibura ingingo bene data. Intambara zimwe zimwe Imana bigomba ko dutonda urugambi katuba hafi, tugatugomba ko ari igenda kugwana mu gishengo cyacu gasigara tujyanye. Ibiryoshe bizoguma biryoshe ntabyo bari ibyaha. Gushika uzofata ingo ngiye nanka ibiryoshe nkundi birura. Kuburyo Imana inkundisha ibirura. Kandi imazongira neza muri ya mezi 3-5 nzoba nini bisosa. Imazo kimbere umwizigirwa. Duteza gufata ingingo mu kubaho kwacu kugira ngo intambara yacu ineshwe. Imana ihabwe icyubahiro. Sivye gusa yaratuye. Yesu yaratuye arazaramenyesha bati harageze vrema. Mena ubu nta bwoba. Ubu nta guhinda gashitsi, nta gukekeranya ni yasaha. Ndayibabwiye rero. Yaramaze kwemeza imbere y'abantu uruhanda arimo. Natanguye njugumira, natanguye mvuga ngo ndafise umubabaro, ariko umubabaro wagiye. Mbega wagiye kuko yamaze gupfa? Oya, wagiye kubera ko yasenze kandi yafashe ingingo. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi arabibaturira. Nicyo gituma hari ibintu bimwe bimwe abantu bagomba gutwaramo ko batarigira aho nantu hagaze. Burya umuntu yera kijijwe akwiye kumenya uruhande ahagazemo. Amahanga n'umuryango kabimenya. Imana ihabwe icyubahiro. Munambwira abantu babakizwa iyo biko bagomba gukora imanza, hari ibintu bikunda kuba nk'intambara mu miryango, vyekeye inzoga mu rubanza, inzoga mu rubanza. Ugasanga umwana ariko anigana n'abavyeyi ngo jeze nkeneye inzoga muri dote yanje. Intambara ikaciba yasomene yo ya mariage. Kandi iyo ntambara bigoye kugwana. Ko bavye bavuga ati none twareze. Hazokosha ingo cyane nije nzokosha. Intambara ikaba. Mwambwiye abantu none cya kuri ko wanka inzoga iwanyu. Ubundi we bakuzi gute? Ubundi wowe urindi hage wanyu. Bakurikanye igiturire uragitanga. Ndetse niyo wakibatse uragenda uragitanga. Igihe bavuga abantu nabi muri sari wanyu warabafashije. Igihe mwarenganya abantu ku itongo warumva ntacyo wavuze. Sivyo? Igihe se yaguha amahirwe no gura umukate ku butike ntiwamuhaye ayasigaye. Yose yarabibonye. Haize imyaka 3 ukora amakosa so mugo hageze igihe cy'imanza ugomba kwanka inzoga. Igahige ibaza ko nawe uzinywera handi. Nico gituma umutaye w'umukristo ni ntahe yiwe. Tuteza kwerekana duhagaze kugira ijambo ryaturivuze ryumvikana. Kuko agati ubundi si wavuze havuze bwabuze batumaze kumubonamwo. Iyo uzanye ibintu by'imhemu abandi bakuzi mu by'umubiri uri kuravanga isukari n'umunyu, birakenewe mugabo kandi bikenewe iki cyose mu gihe cyacu. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu avuga ati chapitre ibwo nayirenganye mugabo cyatumye ndayirengana nuko mvuye ku musozi. Muracyasinziriye kuko mwe muri pasta busingizi. Bamuze busingize. Ariko jewe mvuye ku musozi. Ubu rero yasahirageze ngo tuge kumutegera wa mugabo muguranye. Iyo agomba kubika umubabaro ntagwa intambara nziza. Yabwo ati sha Mana unkure ko wa mugabo agira ngure. Unkure ko Yuda uzumeke yuko je ndi n'umuntu yihenzeko. Ivyo sivyo akeneye. Akeneye ko isaha ishika n'iki Imana atekaje gishika kuko yamaze kucakira ariko aracatura. Sortez de vos silences. Vuga wa muri vuga muhagaze vuga ivyo mwiyumvira babatunge babazi muri nosi y'Uburundi. Imana ihabwe icyubahiro. Umukizwa s'umuntu agomba kwamatahuwe. Koresha imvugo nziza ubaha abantu. Mugabo bakumenye bakuza ati uyu muntu ibintu umuzanire. Kuburyo babonye uje ibintu cya bahindura ibiganiro. Iyo bakubonye bakagutinya baca bagenda baraza mu mpisho umwe wese inbox ticha afite nase kuganza bajye abantu bumva bonyica.
ngo vraiment je ubundi je vraiment je ndakwemera je impanura vraiment madame wanje yagenze kunuku ngire gute ega we niwe nemera ubundi byo type gusa yego biratanga icupa mugabo nta kiza kibirimo ndabizi ajya birateye nkuru mugabo ndaza hano kirira ni kuri wewe ko bimwe na madame ndabona sava aho kwa naka none kwa Raure ntubibona wewe aduko nabiza kwa Raure Raure nimba hari siwe mvuze ni izina ry'akaroro ntanze Nikodemu yaje kuronda Yesu amasaha yahe mwijoro yaza kuza Sawuli yari kumwemera hesha mutanga yaje mwije ati umviza rero ibintu ko nta muntu yobikora kirese ava ku Mana Yesu ati umviriza waje kandi wizanye iyo umuntu atavuze ubwa kabiri mu mazi no muri mwemu ntashobora kubona ati mbwa ntabwira bigire birebire kumenya neza theology byo kuvuka none bigenda gute kumenga kwa Gamaliye ntavyo batubwiye ke vuko bwa kabiri ati reka ati umuyaguhuta aho ushatse ati kandi kivyo n'umubiri nikivyo ni mwemu ati mwe waje injira mu bwami bw'Imana batumenye badutahure ntidukoresha amanyama ni mabi ukoresha icyo ubona gihagaze kujya mu ry'Imana ukivuge mu mvugo nziza bagutunge bakuzi hari intambara nyinshi abantu batuzamo ko bataramenya buturi mbwa niba batumenya bavuga ati ujya mushira iby'imwemu mushira iby'ugoroka iby'amanyanga nimumureke ejo badushinga intaye mu bagabo batari umuntu yihenye icyaha kubera iki yagiye atwara amanyanga yashira umuntu w'umupagani abwiye ati none wowe ibyo ntadakorera newe nukijijwe ivyo ndabikora mugana bikora abanyamahanga pana wewe imbere kuregwa umuntu w'imwemu yarezwe n'utari w'imwemu kandi ngo yaciye yihana ubuzima bwacu duteza gufata ingingo tuyifatiye mu kwizigira Imana no mu kwakira ubwenge bw'Imana ku buzima bwacu Imana ihabwe icyubahiro iyo twizigiye Imana igwana intambara Imana ihabwe icyubahiro rero vuga icuri imbere ya Satani vuga icuri imbere y'Imana vuga icuri imbere y'abajyango bawe vuga icuri imbere y'umukorana vuga icuri imbere y'urungano rwawe sortez de votre silence Imana izobafasha intambara nyinshi nuko twihenze tuzigwana nabi tuca turaneshwa ariko cette semaine qui entre ni nondwe igiye kuza niyo twahaguruka tukamenya ubwoko bw'isengesho tugira tukabanza kumenya ubwoko bw'intambara tugwaniza arizo ubwoko bw'ibitero Satani yaduteye uburyo Satani yaciye ku miryango ku bagenzi ku ngo n'ahandi hose tukagira umutima by'ukuri wirekura imbere y'Imana mu bucuti tukabwira Imana ubwo twatewe tukayizigira hama tugafata ingo dufatiye ku ijambo ry'Imana ndabwire mwema azokora ibikomeye hazovyuka inkomezi muri twe dutangare duteka abadayimoni bagende twirukane zikarande zigende abagenzi batuwe batuzi bagati bajya abani mubareke mu izina rya Yesu Imana ihezage cyane gose turarangije turashaka kuvyaguruka tukarangiza intambara ya mbere murayizi yariyo ni igihe umuntu yumva ati genda ati ibyo bakizwa kuko bakiza umenga barakengeretse ati kandi jewe nagomba kwakira agakiza mugabo kandi biragoye si muri ngene bizogenda ati burya jewe bakizwa umenga n'abantu kenshi badatahurwa ati mbere bakizwa ntibakunda kubaha n'amapromotion ati mbere bakizwa ntibakunda gutera imbere inzo ntamazi nazo zirakomeye kuko umuntu abona umenga bakizwa n'abantu bagowe abakizwa n'abahigwe ba mbere ngaha mwisi kuba hano kwisi warahariwe ivyaha kuba hano kwisi warabwicaha kikumva ngo mvako kikumva kuba hano kwisi ubizina mu gitabo cy'ubugingo kuba hano kwisi uri umwana w'Imana nta yandi mahigwe aruta ayo ahubwo umuntu acagira urutonde mu buzima bwiwe atanga kubaho ubuzima bufise ubucuti bwiwe n'Imana atanga kubaho ubuzima bunesha icyaha uyu muntu umuhigwe nibo turi hano muri inosi nico bituma tudashobora kwama twibagira nta na rimwe tovyibagira umuntu aba ari hano Imana iba yaronse ngo yakira agakiza ubavuga atega ndakene nanje kuva mu cyaha ndakene kuva mu rubanza rw'ibihe bidashira ndakene kuboka ku cyaha ndakene kucihanako ndakene kwakira uwo Yesu yabamwe azira ibyaha byanje ndayimuhereze ankure ku rubanza ndamwihane ko nciki cyaremegisha nkuko Nikodemu yaje iyo muntu turamurondera n'umunezero mwinshi no mu gateka kiwe tumusanga duziganza hano aneshe Satani kuri no munsi aneshe yirukana abadayimoni mu buzima bwiwe yirukana ibintu byose bimuboshe yakira ubugingo budashira uyo muntu tumusado ziganza kuno tumwakire tumunezerewe cyane abari impande baje kumunezererwa cyane agire kuno dufashanye
agire kuno dufashanye. Ubuzima bwawe unesha ivyumvirwa bikubwira ngo nzoba ndabikora. Ndazi ko ibiharuro bica biba birebire, ariko ivyo biharuro nyene si ubikora. Ivyo biharuro ni Imana yabikoze, yabwiye ngo nyizera urakira. Uduzigana cyawe kuno. Uduzigana cyawe kuno wakiri bazi Imana. Urakeneye kuba hatambaje kwagiriza ikibi. Urakeneye kuba hatarubanza ari umutima wawe. Urakeneye kuba ubuzima bwawe budafise kwagirizwa. Bufise umunezero hamwe niyo Mana. Ufise ivyizigiro byo kuzobana n'Imana ibihe bidashira. Uduzigana cyawe kuno. Haleluya. Kare haleluya. Abari impande yabo bayambire batera intege. Abari impande yawo ndamubona ujya mudamu muyambire mutera intege. Nabandi munesha ubwoba. Ndazi hari ibintu ari intambara murimwo. Izo ntambara nimuzire kure mwire kuri imbere y'Imana. Rekuri izo ntambara. Rekuri izo ntambara. Rekuri iyo ntambara, iyo ntambara si yawe. Were kuri cyaha gusa. Rekuri cyaha, rekuri cyaha. Vavana na Satani. Yesu aragushaka. Ashaka kuguharira, ashaka kwita umwana wayo, ashaka gukura ku rubanza rwe bidashira, ashaka kugira umuntu anesha Satani. Haleluya. Ndabasabe aba protocol. Levis nzanira uwo mudamu n'abandi muzire musima ko wanje gutari ku kuboko. Abashaka bose kwihana muze muriruka. Turabanezerewe cyane, turabiteze hano imbere. Karibu cyane hano. Karibu cyane hano. Zamuriruka, zamuriruka. Muneshe, muneshe. Muneshe, muneshe. Muneshe, muneshe. Nesha abadayimoni ko arabahenda ivyumviro ngo bizogenda gute. Nibi ntavyo watahura. Nibi ntavyo watahura. Zuriruka, nizuriruka. Zuriruka, zuriruka. Zuriruka, zuriruka. Zuriruka cyane. Zamuriruka, ngo mwihane. Ngo mwihane, ngo mwihane. Data arabashaka. Arashaka imitima yanyu. Arashaka imitima yanyu. Arashaka imitima yanyu. Arashaka imitima yanyu. Ibiharuro birakurembeje ariko ntaho bigushikana. Ibiharuro ni byinshi mbwa ntaho bigushikana. Irekure. Yesu yabambwa zirawe kugira ngo agaragaze urukundo ku buzima bwawe. Zuriruka, zuriruka. Zuriruka wakira gakiza. Ngo wakira gakiza. Ngo wakira ubugingo budashira. Haleluya. Sabe mukozi w'Imana Pio abafashe. Abafashe bakira gakiza biciye mu kwihana no mu kwizera. Nacho twotinya ko Imana yacu iri mu ruhande rwacu. Dushaka ubugombe bwawe Mana yacu. Haleluya. Tangura kwiyumvira intambara urimo. Tangura kwiyumvira ibiguhanze. Tangura kwiyumvira ibyo wataye byiza mu mutima. Tangura kwiyumvira ibyo waretse. Tangura kwiyumvira ugucika intege kwawe. Tangura kwiyumvira ibyo warekuye. Tangura gusenga. Uti Imana nshaka ubugombe bwawe aribwo buba. Genda ngimira gukurikira uja. Nagomba nduzi ibiganza byawe nk'ikime cyo kwerekana ko Imana iri hejuru yawe. Urashaka kuduza ibiganza byawe nk'ibiraba Imana. Uyereke umutima ufise muno mwanya. Uyereke ta sincérité. Uyereke umutima wawe wirekuye, umutima w'imvuga kuri. Uyereke aho ubona watewe. Uyereke ibyo ubona watakaje. Uyereke, uyereke, uyereke. Imana yacikira murika mu mutima wawe. Mwema ariko arakwemeza ibi canke biriya. Mwema ariko arakuganiriza. Ariko arakwibutsa. Hari amasezerano wataye. Aragucika intege kwatumye bimwe biheba. Hari n'ingingo wafashe zitarizo. Ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe.
ubushikare imbere y'Imana. Tangura gusenga, bwira Imana amajambo yawe yumvikana, amajambo atari mu ruheyiheyi, amajambo arimo kuvuga ukuri. Aho uja gusanga wiga imbere y'Imana, aho uja gusanga kwihana wihane, aho uja gusanga urekura urekure, aho uja gusanga kwatura ukundi. Ubwira Imana ukumerewe, ubwira Imana uko wiyumva, ubwira Imana ibyo watakaje. Tuguha icyo cyose Mana. Ntihagire usamara, umutima wawe urabishe mu ijuru, unyumvirize n'amatwi, ariko umutima wawe urabishe mu ijuru. Bwira Imana ko wiyumva. Itegure kugwanira ivyo wibwe. Fata ingingo imbere y'Imana. Tanga gutegeka. Tegeka urugi, tegeka ivyagutwaye umunezero. Rekura ivyanje mu izina rya Yesu. Rekura umwete wanje mu izina rya Yesu. Rekura gukunda bera mu izina rya Yesu. Rekura umuriro wo gukorera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Tangura kwatura kuzima imbere y'Imana. Fata ingingo itandukanye n'uko wari ubayeho. Data agiye kuguherekeza. Garura ibyagiye. Garura ibyo Satani yariye. Garura ibyo Satani yagutwaye. Fata ingingo mu nyonga z'Imana. Data aragufasha. Turaguhezagiye Mana yo mu ijuru. Turaguhezagiye ivyizigiro bizima. Turagushima bw'ijambo. Turakweretse ubuzima bwacu bwose Mwana. Turipfuza ubuzima bw'intsinzi Mwana. Ndakwetse umuntu wese ariko arasenga. Ndakwetse umuntu wese yagiye mu kwiyumvira. Ndakwetse umuntu wese ariko arigaya, uriko arihana, uriko ararondera gutwarwa ngo utahure ubuzima bwahebenebereye. Mana umufashe, mwema mwereke, amuhishurire ubwoko yatewemwo. Mu izina rya Yesu Kristo uduhagurutse mu buryo budasanzwe. Mu izina rya Yesu turagomba kuba banesha, turagomba kurwanya intambara zo kwizera. Mu izina rya Yesu turakenyeye Mwana. Turakenyeye kugarukana ibyacu. Satani yariye. Turanse Satani, turanse amadayimoni, turanse ibikomere, turanse gucika intege, turanse ingingo twavaje zitarizo, turanse abo twaheje, turanse bitakuvako byose mu buzima bwacu Mana. Urakoze Yesu, urakoze Mana yo mu ijuru, urakoze kuri Mana idasanzwe. Ibihe byose uzokwama utuneshereza Mwami. Udushoboze guhagarara mu buzima bwacu neza Mwana. Udushoboze kuba ku birengero Mwana. Udushoboze kwakira ubufasha bwawe Mana. Udushoboze kwakira ikuba camwe mu buzima bwacu Mwana. Udushoboze kurongorwa n'ijambo ryawe Mana. Izina ryawe ryohe muri byose. Wubahwe kandi amashi yose n'ayawe. Mu izina rya Yesu. Amen. Imana yagwe icyubahiro. Yesu abahezagire. Turarangije mugabo cyatugenda ku ngaburo yera. Yesu abamugisha. Murakoze gose. Na hejo kuwa mbere. ubuntu yatugiriye, ubuntu yangiriye nibwo bubimenyesha, donsa amahoro orashitse n'umunezero
hariho ico batazi, hari ico ntibabona urukundo rw'umukiza, rw'umukiza ivyo yaremye vyose, ivyo yaremye vyamabirutswe tuwa Yesu ndabizi, nawe nyene nuwanje, nuwanje kera ivyantera ubwoba, ntera ubwoba, noneho ntibinoma, ntibinoma, niseguye ukuboko, ukuboko k'umukiza nkikiye, kiza niwe muvyeyi ankunda, niwe muvyeyi ankunda, tuwa Yesu nawe nyene, tuwa Yesu, tuwa Yesu ndabizi, nawe nyene. Imana ihabwe icyubahiro. Karibu cyane umwanya nk'uyu mwiza wo gusangira nk'abera. Nagomba nkoresha umurongo umwe, cyete cya Bikorinto, cyete cya mbere cya Bikorinto, igice cya 11 umurongo wa 26 batubwira ngo uko mujya uwo mutsima kandi uko munyura kuri icyo gikombe mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza aho azuzira. Subiremwo, uko mujya uwo mutsima kandi uko munywera kuri icyo gikombe mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza aho azuzira. Imana ihabwe icyubahiro. Turakoranye kandi ndabahaye karibu bizina ry'abazashengero udusangire. Ibi ni bihe byiza bidasanzwe Yesu yabaye mu n'intumwa. Ubundi yasangiye nabo inshuro nyinshi, mugabo ikitwa ingaburo yera cabaye rimwe hamwe nabo. Yari amasaha make imbere ko agenda ku musaraba. Vyari bihe bidasanzwe aho yasigura ngo ivyo navuze vyose ntacyo vyomara ntagiye ku musaraba. Nico gituma agakiza ari umusaraba atari amajambo. Rero avuga ngo Pawulo akarabwira ishengero y'Ikorinto ati ico nahawe n'Imana cyo nawe nabashikije ko mwijoro ryiwe yaguzwemwo yarakiye umutsima, arakira n'igikombe aragitanga, atakire mujye mwese unumuriro batangiwe, atakira kandi munywe mwese n'igikombe kibatangiwe kuca amaraso y'isezerano rishasha, atakira namwe mujye. Ati rero uko nta muzobikora muzamuri ko muramenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kandi kugeza cagi hazozira. Harimwo ibintu bigomba gukuramwo, hariho isezerano ryo kuzomubona mwe, kandi harimwo na alliance, harimwo n'ubucuti buranga abaza ku ngaburo yera. Imana ihabwe icyubahiro. Ubuzima bwacu rero bwakwibutsa ngo Imana yakira tuzi bene data iri mu buzima bwacu. Kuza kujya ku ngaburo yera ni ikimenyetso cy'ubucuti, ni kunaguka mu bucuti bwacu n'Imana. Naho tuza gusura gusangira n'iyo Mana, naho dusura kuvuga Mana turakwizeye ko abanguzira twebwe, naho tuza kubwira Imana Mana twe turabawe n'ibyacu n'ibyawe, ariko nawe uri uwacu. N'indirimbo niko yariko iratubwira. Rero igihe wakira ubwira Imana ati Mana nta na kimwe kitari cyawe muri jewe, ndaguhaye umubiri wanje, ndaguhaye impemu yanje, ndaguhaye impano yanje, ndaguhaye urugo rwanje, ndaguhaye akazi kanje, ndiko namenyekanisha ko wanguze, wapfuzira jewe n'undi wawe. Kandi nimba uriko uraca ahantu hatoroshe, umutima wawe wiyumvira uti mbega Mana uri hehe? Kumure wararindiye inyishu, urarindira urabura, hariko haza ivyumviro vy'umenga Imana yawe iri kure. Oya ntiri kure, irabibona ibiko biraba, kandi mu gihe gikwiye uzona ukuboko kwayo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ni ukuvuga ngo
Imana igira ngo tumenyekanishe, tubwire bande, tubwire imitima yacu bwacu, tubwire ubwenge bwacu yuko turabi Imana. Ariko kandi n'abatubona bamenye ngo harabera basangiye, bajya nayo kituma basangira nuko bizeye umujya yabambwa zirabo. Imana ihabwe icyubahiro. Ubuzima bwacu twakire imbabazi Imana mu buzima bwacu, twakire alliance nayo, twakire ubucuti tutaniye nayo, tuyihereze ibyacu nayo twakire, ubucuti bwacu bugaragare mu buzima bwacu bwa misi yose. Ariko kandi twifate nk'abageni, twifate nk'abageni. Mugeni w'Imana ntitware ko ashatse ngo turabimenyekanisha, ahubwo tubimenyekanisha dufise ikindi gihe turindiye ko aza kudutora nk'umugeni wayo. Nicyo tumugeni afise ingene avuga, afise ingene yambara, afise ingene akora ibintu, afise ingene yigenza. Turabageni, niba twise abageni twigenze nk'abageni b'Imana. Yesu abahezage cyane gose. Tugiye gusenga. Nyene icubahiro Mana wo mwijuru, imitima yacu je gusangira nawe. Turazi kuri mwijuru ku ntebe y'ubuntu bwinshi n'ugoroka kwinshi n'ubwiza bwinshi. Turaguha imitima yacu, tuje gusubira kwibuka ko ryaje waguzwe. Tuje kwibutsa ko hagigorogota wakorewe bitari byo. Gethsemane wahabwiye amajambo atari yo, ukacumitigwa, ukababazwa. Ntiyari reresi rwa rupfu rwiyumviye ko nijuru. Byatumye tuboneka dushika ihanga ryawe, ducika abana, ducika ufise mu gitabo cy'ubugingo, ducika abageni bawe, ducika ubwami bwawe. Ndakwese utima umuntu wese uje gusangira nawe Mwana. Gusura umwibutse ingene uri muri we, usura umwibutse ingene ari uwawe, usura umwibutse ingene uri uwiwe, usura umwibutse ingene atakintu na kimwe yo gukuramo, ahubwo yoza arimugize byose akabishira imbere yawe. Usura umwibutse iby'urugo, umwibutse iby'akazi, umwibutse iby'imigenderanire, umwibutse iby'ingabire, umwibutse ibyiwe byose. Uvyicaremo nk'Imana, utangure kuganza ibyiwe byose Mwami. Umugirire neza, umukomeze Mana, ibyizigiro byongerezwe, ukuboka kongerezwe, ukugukunda byongerezwe, ukukwizigira byongerezwe Mwami Mana. Utugeneza Mwami, turakwizigira uza kudutora kuri umwizigirwa. Uwasezeranye ngo nuwo kwizigirwa ni wewe wenyine Mwami. Turakwizigira uza kudutora nuko turabageni bawe Mwami. Uhezagire twe kwakira bigico bigize mu kudukuza mu bucuti Mwami. Tukwizire neza, nawe uhabwe icyubahiro mu byose Mana. Mu izina rya Yesu senze. Amen.